bajya bamaze kuja gukora ama concert biye bitwa ngo na concert buraya ego atari satubi amaze kugura imodoka izimvye nange nituzi ko yakuye hariya ego akaja muri Nigeria yirihiye ego ubundi muririmbye ba Daboje amaze kuja incuro nyinshi bakiri kubose incuro nyinshi ego mugabo kiri ku imodoka ya mbere yatunze nijya modoka yahawe na Superbat ego ego nijya modoka yawe na Superbat iyo modoka ya mbere ahereyeko none gashahu ayo ma concert wumva nubagomba azoje mu Bufaransa azoja muri ntuzeye muri Arabia Saudite hose none gashayo ma concert ni bwoko cyatamusaro twigera tubona tsa nibabereka kwita ko ari ama concert ahubwo bemere ko ari ama spectacle nyene babagiyemo nyene nka bwa spectacle twakora ngabo bijya abarimvye b'abarundi benshi ubu ntibakigenda n'amaguru canke na bisi barafise imodoka zabo kabisa niryo niterambere mugabo bitasigura yuko umuziki washitse aho dushaka kuko iterambere k'umuziki itwirabira mu modoka no tosha kurirabera mu vy'abarimvyi bazoba bafise twavuga bati twavuga duti umurimvyi kanaka rya shure niryo gwiwe mu bisanzwe novuga yuko ikintu ca mbere gituma umuziki w'u Burundi utari kurashika aho twipfuza kushika ikintu ca mbere kibituma n'investissement ikiri hasi n'uburyo kuko niwoja kurondera Burna Boy atamahera ufise yo kugirana yo gukorana nawe kandi n'abaririmbyi ubwabo apare yiyo investissement barakwiye gutahura yuko umuziki gukora umuziki ni novuga gute ni nk'ikidandazwa ushize indirimbo ndayikoze audio video bitwara amahera make par rapport y'amahera nza kuriha muri promotion mugihe ngaho uzumva umuririmbyi yiyadukije akavuga ngo bwa promoter bwa desa iki urumva ugasanga ni ngorane ugasanga nk'umanager w'umuririmbyi kanaka aravuga yuko ata miliyoni 5 yoshobora gusohora kugira ngo uwo muririmbyi wiwe bamukorere promotion urumva nimba basuzugura abantu bagezwe kumenyekanisha umuziki mu Burundi niba basuzugura yuko ataco bo bafasha basi nibakora ama media tuwa hanze mugabo ndazi neza yuko ntushobora gukundwa hanze utakunzwe ni wawe Yes Akamo TV nk'ibisanzwe mwamaze kubona twagarutse imbere zanyu kandi turamaze kubabwira ko neza ati murinze mubona tubakirije kamera tukaza imbere zanyu abari ibintu biba bigiye bitandukanye tuba tugomba tubazanire nkuko twabibemereye mwamaze kubona niwa mwamaze kumva ijwi niwa muhungu wanyu muri kumwe mwamaze no kwibona imbere zanyu tukabazaniye umuhungu akeye umuhungu atagasa ibogare nkuko mwese akunda kubivuga ndazi ko wese mukunda kuja mutangura kuvuga ngo mbe ujya muntu atuzaniye ninde ujya muntu ngo nibiki twarabwiye ati ntago uzotangura kuvugisha umuntu atarabidondora ikaze nakare kuri Akamo TV kugira nshobore kwidondora abakunzi ba Akamo TV. Yes murakoze kumpa kuntera iteka andakira kuri televiziyo yanyu Akamo TV nkuko bisanzwe ni jewe nyene wa muhungu wanyu Bismith umwana w'ishamba gisucinobera umuravumba vyanka ndondera sukunoba n'ayandi menshi abakoresha Facebook Instagram Twitter TikTok ndetse na YouTube basanzwe bamenyereye yego none amazina yose Bismith kumenga arateye ubwoba anateye ubwoba ahubwo ibikorwa umuntu abakora nivyo bigenda bimuha amazina shika kuri 6 nimba ntihenze ahubwo hazokuyongera ko nayandi none ayo mazina yaje gute ayo mazina afise igituma yaje ico ngira tozokigira ikindi kiganiro uno musi ngira ngo tukaganira ku byo wateguye ivyo navyo vyayo mazina uzoca utegura urundi mwanya tuyasesangure tuvuge n'impamvu ayo mazina akunda kugaruka cyane ibintu ndabona ewana ari hatari
bakunzi ba Kamo TV mwamaze ko twabazaniye umusore batazira B Smith aka umuravumba uvyanga ndondera sukunoba B Smith no twabazaniye kugira ngo dushobore kutwoyaga byinshi biba bigiye bitandukanye aho dusanzwe tumuzi nk'umusesanguzi dusanzwe tumuzi nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi ya B Smith uno munsi umuziki w'u Burundi wewe ubona gute ya je mu bisanzwe natanga gukurikirana umuziki haraheze igihe kirekire yego aho n'abaririmbyi bagiye baza ndababona bagenda harabacitse intege harababandanije yego ariko ndiko ndaraba umuziki w'u Burundi novuga yuko hariho intambwe umaze gutera yego umuziki w'u Burundi uramaze gutera intambwe mugabo aho dushaka kugera nturahashika aho dushaka kugera nturahashika muga tugeranije muri myaka iheze turaza kubona yuko hari ikindi kintu ciyongereye kuko turabona ubu abaririmbyi basigaye batahukana amamodoka abiri iki katuye kuraba abaririmbyi b'abarundi benshi ubu ntibakigenda n'amaguru canke na bisi barafise imodoka zabo kabisa niryo niterambere mugabo bitasigura yuko umuziki washitse aho dushaka kuko iterambere k'umuziki twirabira mu modoka no tosha kurirabera mu vyo abaririmbyi bazoba bafise twavuga bati twavuga duti umuririmbyi kanaka rya shure niryo gwiwe twavuga duti ibitaro kanaka nivyo umuririmbyi kanaka twavuga ati amashuri y'amashuri nayo umuririmbyi kanaka alimentation ni umuririmbyi kanaka ndetse n'ijya company twavuga ati niyo umuririmbyi kanaka iryo niyo terambere dushaka kubona ko umuziki w'u Burundi wagezeko apana kuvuga ngo amamodoka ngo iki ngo basohora amaklipe ngo azimvye no iryo siryo terambere dushaka kuko ivyo vyo kugira mu modoka vyo gukora amaklipe azimvye ivyo ni ibintu nk'inyuma y'imyaka ingaho utazokwerekana bisaba yuko uba ufise ibintu n'umwana wawe uzomere kuvuga ati ibi nabikuye mu muziki nk'uko dukunda kubibona aho hanze y'igihugu aho usanga umuririmbyi kanaka afise ibintu vyiwe bwite kandi bikomakomeye iryo rero niryo terambere twipfuza yuko umuziki w'u Burundi wogerako muga ntibisigura yuko umuziki w'u Burundi atahurashika urafise aho washitse ego kabisa turumva neza ko utubwiye ati umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere ariko nimurashikaho mushaka eske nizaye ntambamye nicaye ikintu kiriho kiratuma mudashikaho hantu muri ko murashaka mu bisanzwe novuga yuko ikintu ca mbere gituma umuziki w'u Burundi utari kurashika aho twipfuza kushika ikintu ca mbere kibituma n'investissement ikiri hasi n'uburyo kuko niwoja kurondera Burna Boy atamahera ufise yo kugirana yo gukorana nawe kandi n'abaririmbyi ubwabo apare yiyo investissement barakwiye gutahura yuko umuziki gukora umuziki ni novuga gute ni nk'ikidandazwa ushize ku isoko rero ikidandazwa bisaba yuko ukorera promotion mu gihe abaririmbyi bacu ikintu cha promotion mengo ntaco kibabwiye bisaba yuko umuririmbyi akora promotion y'igikorwa yakoze kuko Diamond Platnumz yavuze ati jewe indirimbo ndayikoze audio video bitwara amahera make par rapport y'amahera nza kuriha muri promotion mugenga uzumva umuririmbyi yiyadukije akavuga ngo bwa promoter bwa desa iki urumva ugasanga ni ngorane ugasanga nk'umanager w'umuririmbyi kanaka aravuga yuko ata miliyoni 5 yoshobora gusohora kugira ngo uwo muririmbyi wiwe bamukorere promotion urumva nimba basuzugura aba bantu bagezwe kumenyekanisha umuziki bo mu Burundi niba basuzugura yuko ataco bo bafasha basi nibakora ama media tuwa hanze mugabo ndazi neza yuko ntushobora gukundwa hanze utakunzwe ni wanyu kabisa umanza gukundwa iwanyu hama ukaja hanze ugafatisha rero ikintu ca mbere gituma umuziki w'u Burundi uguma aho uri kuko umuziki w'u Burundi nta ntu kuri urashika turenga mu Rwanda ko muri Tanzania ntushikayo muri Kongo ntushikayo mu Buganda ntushikayo muri Kenya ngira kidumu ni wo bavuza muri Kenya kubera iki kubera wo ari yaba abandi bo novuga yuko ari ibintu bisanzwe rero investissement uburyo buracari buke kandi n'abaririmbyi barakwiye gutahura uburyo bashobora gukora mo promo y'indirimbo zabo apana gusohora indirimbo gacutereraho
ngo bazo promoting bada promoting bagombe bareke barabireka none wowe uri kurakora umuziki ni business uri ubikora kugira bikubesheho nimba ujya muntu nawe yiyangajije gukora akazi ko kwamamaza umuziki canke ibindi bikorwa abikora kugira bimubesheho rero ni ganyaganya nta mayemosi yaza kujamwo urumva nta mayemosi yaza kujamwo mwese mutegerezwa ganyaganya bitandukanye no mu bindi bihugu aha mu Burundi abasani usanga dafise mu manager usanga dafise abantu bamukurikirana ibikorwa vyi usanga dafise abantu bamukorera promotion usanga ari bagomba kuvyipambanira rumwe ivyo ntavyo ushobora nico gituma ubona ibintu vyabo biguma biri hasi bitandukanye n'ahandi handi abishiramwe uburyo kandi amatimu menshi y'abaririmbyi bacu asambuka kubera ko abo baba batoye kugira babafashe badaheza ngo babahembe bagomba kwikorana none gasha twe twagupambanira indirimbo yayo turagerageza kuyikundisha abantu uko dushoboye urumva wewe urumva uci ukora concert cyangwa amahera arinjiye mu bundi buryo nta nukudukoranya aguhengo baguhe gahimbaza musya urumva nico gihintu gica gituma amatimu menshi y'abaririmbyi ubona aca kwama kandi ugasanga umuririmbyi yaraje ku muvuduko urenze mugabo bikarangira asubiye hasi akaburirwa irengero ego harakana wavuze Bismifu watubwiye ati ngo muziki w'u Burundi nturenga kuri Tanganyika oya kweli none mu Rwanda urashikayo ariko urusanzwe twumva ino mu Burundi ugiye mu kabare mu miduga usanga ariko kubita imiziki yo hakurya none twebwe haburi kugira ngo imiziki yacu igere hariya hakurya twebwe impamvu twebwe urumva abantu icyo basabwa no gukunda ibyacu mugabo rero nta muntu bigisha gukunda nyina urumva niba akora umuziki uryoshe ababi wacu bazowukunda kandi hari abarimvyi benshi canke abandi bantu bakurikirana umuziki hafi bakunda kuvuga ngo umuziki w'u Burundi buri gutera imbere ukubera ngo baririmba mu Kirundi no kiya kintu cyose ndacemera kubera iki South Africa amapiano nibo bayatanguje none urya rurimi baririmbamwo mu Burundi ni bangahe bagomba nta numwe mugabo turashobora gushiramo amapiano tuka vibing ico gituma rero na twebwe babikoze neza umuziki ukagira originality nkuko vyamye kera urumva umuziki ufise originality wo mu Burundi wo mu Burundi ni bijya vyakaranga bijya vyimvyino vyumvise uravuga ati uyu muziki ni wo mu Burundi kabisa rero urumva birakenewe yuko bose hinyanyura umuziki w'u Burundi ukagira originality bikaca biza gutuma bagerageza kuza barawushikana hanze kushikana hanze naho birasaba uburyo kuko naba bantuze aba barimvye bo hanze ubona imiziki yabo izino igirane nayo baza kugira ishikino nama promo bari ku ma televiziyo akaze kumbuga zikaze ino mu Burundi no boostinze abantu baje bamutuka kweri ku boostinga ni inzira imwe ya promotion biya ntawo bimuhora cyangwa ngo biduge ko kubera ko nabajya tubona bo hanze ntituzi inzira bakoresha kugira ngo ijamiziki yabishobora kudushikira ino bashaka kuba boosting rero jewe nta murimvyi nigera mvuga nabi ngo ya boostinze no ni inzira nyinshi ushobora gukoresha kugira ngo igikorwa cawe cyamamare kandi gukora challenge kubera ubuharaje imbwa za TikTok zaye gukora challenge y'indirimbo si ngombwa abafana bawe abaribo baza gukora ama challenge uzura postinga ku mbuga zawe no birasabwa yuko wewe nawe nyene igikorwa uvyikorera ugabishira mu Uburundi ufise ibi bibanza vyiza vyiratiro ukavuga ati reka mfate uno mwanya ka video ndagakorere mu Cibitoke reka mfate uno mwanya ka video ndabukorere mu Kirundo mu Rutana kuri Shido Karera mu Rumonge ku Mashuha Gitega ibanza ni vyinshi ivyo rero biraza gutuma umuziki wawe ushika kure apana bw'umuzana bwa video abantu bakora babafana ngo nibwo umupostinga no bisaba ko nawe ushira mu effort
kabisa. Bismith, turabona abastari bacu b'abarundi hari ikintu mera kitagenda neza, tubona hari abastari bo hanze baguma baza mu Burundi gukora amakonseri atandukanye, ariko twebwe ntabwo tuko turabona kubi wacu bimeze gute? Ya novuga yuko impamvu bijya biba ni umva bijya biratwereka yuko wa muziki wacu atahurashika. Ego no urumva nk'ubu urabona nk'ubu mu Burundi ego nta murimvyi n'umwe uja gukora concert muri Tanzania barabazi oya ntibabazi kabisa. niyo mpamvu kuba batabazi niyo mpamvu ata muntu umwe kwiyumvira kugira ane kumutumira mugabo bajya barimvyi bo muri Tanzania ubona baguma bazino ego nuko ino bafise fan base barakwirikiranwa n'amaradiyo arabavuza kabisa kandi batabarishe urumva rero kuzino aba boss batuma ko umuntu uri mu boss rega umuntu ategura concert ntumubwira ngo kora concert ngo utumira abarundi no hari abagezweho ego ko nyine abakeneye kunguka rero atumira ujya abona ashizemwe amahera yo yagaruza ni watumira rero urumva kuba twe turategwa ntitugera dutera rero ngira ngo bizotinda biza ni bukebuke nyene nibakora cane umuziki ugashika kure gushika mugabo muri Tanzania biracagoye kuko bo busanga bo bafise ukuntu biyubatse gasanga havuga ati twebwe 80% n'umuziki wo ngahi wacu ego bakavuga ati 20% nuwo hanze gasanga iyo hanze rero bavuza gasanga cavuze nk'iyo muri Kenya niyo nka za Nigeria za muri South Africa gasanga niyo miziki bavuza gasanga yo mu Burundi ayo bavuza ntayo bazi cyo gituma usanga nyene tebikiri hasi tumva ari ikibazo gikomeye cyane. Bismith, ndabona hari ukuntu tukuma tubona abastari bacu rimwe bishika bakaronka opportunity cyangwa tuvuga ati bakaronka amachance tukoma ngo bagiye za Belgique gukora amakonseri atandukanye ariko ndashaka kumenya eske ayo makonseri bajamo gukora babarihira itike gusa n'impuzu bigenda bite ko mbona amahera bakorera tukuma tubona kumasohoka bagiye mu makonseri atabintu byatari ko baradukorera ngaho mu gihugu tuvuga ati amahera ariko yabyaza umusaruro ngo tubona ko yakorera si concert wapi concert nijya Fari Ipupa yakoze mu Faransa akuzo stade y'abantu 80,000 urumva ko ico kintu gisanzwe stade ego 80,000 hatari kabisa mugihe ngaha mu Burundi n'umusani nuwo tegura show y'ubuntu stade ntwari n'abantu 16 kavuga ati tegura show y'ubuntu ntabo yoronka ni kibazo aba gospel bo baronka vraiment general ndabibonye ndabihamya neza yuko abarimvyi ba gospel bakaze gusumba aba profane mu Burundi bigenze guki ivyo navyo nimba baravye concert ntuze yakoze mu Bubirigi Pastor Lopez ego ukabona ivyo Chris Ndikumana yamakora ugacuraba ivyo Sugu J Joshua yama akora ari mu Kinama ugacubona ugacuraba nivyo Fortra yakoreye aho mu Nyakabiga ucubona neza yuko abarimvyi ba gospel kumba aba profane bari hejuru cyane guso mu kuronka abantu nabambere sinzi gira biva ku ntunganyo besha ko navuga ngo ni ku buntu bazopime basi bagire nka competition wa profane akore concert ku buntu wa gospel akore concert ku buntu wa gospel natafunika kibazo banyita umubeshi ariko tugarutse kuri ico caje ama concert akorerwa mu ntuzeye sama concert nk'ama spectacle mutu anniversaire bagiyemo wazinzi ko wibuka tuciga secondaire aho utuntu spectacle ni nka tujya ugasanga ishure yorganije akantu kaka spectacle ni habijya rero umva hari ukuntu bigenda bari abantu ujya community y'abarundi n'abanyarwanda bari hariya bashaka kwimvira bati reka duteranya amahera dutume ko Double J canke kiriko azoza duteramisha ana ko ari ubuntu bakora mu masare azoza duteramisha tumurihire visa
n'itike aze hama niyaheza gukora kano gakonseri tuzoce tumurihira anitike asubira inyuma tumutekere n'amadolari nkangahe canke amayero nkangahe hamataye none maze kuraba bajya bamaze kuja gukora amakonseri biye bitwa ngo n'amakonseri buraya atari satubi amaze kugura imodoka izimvye nange nituzi ko yakuye hariya akaja muri Nigeria yirihiye ubundi muririmbye ba Daboje hamaze kuja incuro nyinshi bakiri kubo incuro nyinshi mugabo kiri ku imodoka ya mbere yatunze nijya modoka yahawe na Superbat nijya modoka yahawe na Superbat iyo modoka ya mbere ahereyeko none gashahu ayo makonseri wumva nubagomba azoje mu Bufaransa azoja muri ntuzeye muri Arabia Saudite hose none gashayo makonseri ni bwoko ki atamusaruro twigera tubona tsa nibabereka kwita ko ari amakonseri ahubwo bemere ko ari ama spectacle nyene babagiyemo nyene nka bwa bu spectacle twakora ngabo bijya birafasha kuko muri CV mu rugendo rwe rw'umuziki azovuga ati narakoze konseri buraya kandi urumva no kugenda mu mahanga ukabona ukuntu hameze tu ukavizita ikindi kintu birafasha cyane mwabo ntibabyite ngo na makonseri vraiment bavuga ati twafashe urugendo turagiye mu ntuze gutembera tu mbwa ntavuye ngo ni concert ziya si concert yatari Bismith mu kurangiza kino kiganiro cacu niki cyo hanura aba star bacu b'abarundi aba star b'abarundi keshi ngira bakunda kunkurikirana ku mbuga zanje kuri Facebook barakunda kubibona na cyane rero aba star b'abarundi bakwiye guhindura mentality ntidukeneye ko twama tubavuga mu vyiza birakenewe yuko tuza turacishamwo n'ubuensorite bwabo n'ubuntu basi ubuntu bakora butagenda neza kuko nitwaguma tuvuga ngo barakaze bazoca babona yuko umengo barashitse bibe bananira gutera iyindi ntambwe mugabo tugiye turavuga ati we waswase rero gusa ntibaze barabishiramo inzigo twe ntanzigo tubafitiye oya twe ntanzigo tubafitiye no kubakebura gusa kugira ngo twe twipfuza kubona terambere ry'umuziki w'Uburundi washitse kure nivyo twipfuza rero amasani benshi muvuze muri kote negative cagufungisha kwiruka kwa akakubuza amahoro iki mugabo ivyo twezwe twipfuza nuko bohindura mentalite bakumva yuko natwe twipfuza iterambere ry'umuziki wabo ndetse n'umuziki w'Uburundi ndetse n'igihugu kikamenyekana mu makungu biciye mu muziki ubu wumvise amapiano umva Afrika y'Epfo Afrobeat urumva Nigeria urumva biya za rumba urumva yuko ari ngaho muri Kongo urumva Kizomba ni naho nyene ni muri Kongo ivyo bihugu byo mu burengero byo muri Afrika za Cote d'Ivoire zande urumva rero ivyo niba bitahura cha dukora akazi tugakorera ku nyungu rusange tugakora ku nyungu dushaka yuko umuziki watera imbere atavyo kubishiramo inzigo je nizo nobwira abaririmbyi b'abarundi cyangwa bakora akabazo kanyuma Bismith numva no kubaza eske wewe uri kuraraba umuziki w'Uburundi wo buhemba umuziki w'Uburundi je nuvuga ko uhemba ko yabudahemba boca babiheba rega ngira rabo biragoye kumushyiramo amahera mu kintu utabona inyungu ariko hari abantu benshi bashaka kuba bikunda burya ikintu gikunda biragoye kubwiheba ni nk'ibi vy'imbuga abantu benshi baza ngo biraduhemba ngo byaradutungishije ntibiduhemba nukubikunda gusa nabo nyene birashobora kuba bitabahemba mugabo sinzi kubera benshi usanga ata n'ibindi bintu bakora cyane no mvuga neza yuko ubu bahemba ukabahemba make ariko je gituma nenda kwaja kukabazo nikora ko nkunda kumva aba star benshi bakunda kwidogera aba promoter ngo aba promoter ba desi ugasanga umustar are kuyindirimbo kwiyumvira ko yose uramera ngahereza aba promoter ashobore kwa boshikana ico gikorwa ciwe kure bikabikibazo mu promoter nawe yikawukira kazoma tanguye aba promoter ba desi ngo bafise ngo intuzeye ngo bafise ngo jaru ngo bafise ngo amacakubiri wafise ngo amacakubiri yego nega shaho
wewe umuziki wawe wawusohoye wagutwaye amahera ne kubera iki utoha amahera aba promoter bakagufasha gupromoting era promoter nta amahera menshi basaba wapi twama mega gusa n'amahera kugira kubera urukundo rw'urundi bafite bashaka gufasha yego kugira ngo barabe ko umuziki watera imbere kandi tworyohe gatunye umuziki warateye imbere yego kandi ikindi kintu nibagiye gituma umuziki w'Uburundi umengo investissement iba ntoye ni nta makampuni dufise mwene wacu yego kuko no muri Tanzania yamwe usanga ari mu brand ambassador w'amakampuni menshi yego ariko twebwe ngahe wacu atari Superbat imaze kubitahura izindi vraiment ntiziratahura akamaro ko gukoresha abaririmbyi canke ngira ahura umuziki uzoduka canke ngira ngo banka gukoresha abaririmbyi bacu kubera ko babona n'ubundi atacu baba bagomba babungure bogifasha none gashaka amakampuni ahari ne Superbat vraiment niyo ya mbere imaze gutahura abantu bari mu entertainment apare y'abasani irakoresha n'abakomedi cyane gose kandi Superbat twishimira cyane kuko irakora ibikora inka kugira ngo umuziki utere imbere kabisa bismi mfurakoze cyane gose ndetse tugire ko tunaragushimira twizera neza ko nitwagukenera bindi biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo dushikiriza byinshi bitandukanye cyo kuronka namwe murakoze cyane kuba mwanteye iteka mukampa micro agira icyo mvuze kuri Akamo TV nanjye ndizera neza yuko nimwankenera nzoshobora kubitaba kugira ngo tugire bimwe n'ibindi tugenda tuganira urakoze cyane gose abakunzi ba Akamo TV turabashimira mwebwe nduhengesha ko twashimira mwebwe mwabanye nacu mu ntango z'ikiganiro gushika turinde tukirangiza mwari kumwe n'abamuhungu wari mwamumvise mwijwi ndetse na Bismi Fara kuri kamera kuri micro ya kabiri tubabwira abakunzi ba Akamo TV gumana nacu ntaje tuzobashikiriza reka twashimire cyane gose tubabwira tuzokurikira mu biganiro bikurikira naho butaha bye bye